Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakora mukije nshuti bwenzi mukuza kino kiganiro ijambo ry'Imana uwo munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishiramwe Transworld Radio y'u Burundi, ukaba uri kumwe na Rudasimana Kiza ndiko ndahigushikiriza. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi tuganira ku ijambo ibigwanisho vy'Imana. Uwo munsi tuzakurabira hamwe icigwa kiryoshe cyane mu kumenya icyo dutegerezwa kwambara mu buzima dusigaje aha ku isi. Mbega vyogenze gute iyo baba wari ufise impuzu imwe utegerezwa kwambara imisi yose kandi udashobora kuyikura? Abakoresha ibigendajuru iyo bagiye mu kirere bakamarayo umwanya munini baca batangura kunuka nabi ku buryo badashobora kuvyihanganira. Urashobora kwibaza icyo ari cyo kwamba wambaye impuzu imwe imisi yose maze igateba ikakunukirako. Imana ishimwe, uwo munsi ntituvuga ivy'umwambaro w'umubiri ariko tuvuga ivy'umwambaro w'impwemu. Reka twiyumvire ku myambaro itandukanye abantu bambara. Akarorero, ugiye gukora akazi gacafuza umwambaro wawe, urashobora gushirako hejuru isarubeti kugira ngo ukingire impuzu zawe. Ku munsi wo kuronka impamyabushobozi, urashobora kwambara inkofero n'ikanzu kugira ugaragaze ko warangije amashure. Namba ukorera ishirahamwe, urashobora kwambara uniforme, canke namba uri umukinyi wambara impuzu zo gukina. Ugiye ku kiyaga gufata akayaga, urashobora kwambara impuzu zo koga kugira uje mu mazi. Birakwiye ko tugira imyambaro itandukanye igenewe igikorwa icyo ari cyo cyose. Ariko wo kwambara iki uramutse ugomba kwambara umwambaro umwe ku munsi ubuzima bwawe bwose? Umukristo ategerezwa kwambara umwambaro yiharije, kandi mvuze umwambaro mba mvuze ibigwanisho byose vy'Imana. Ego mu mukristo ategerezwa kwambara umwambaro w'intambara, ibigwanisho byose vy'Imana nk'umwambaro w'impwemu. Dutegerezwa kuba abasoda ba Yesu. Iyumvire kuri iryo jambo ibigwanisho vy'Imana. Iyumvire umuntu yambaye ibigwanisho ariko n'umunyeshuri yicaye mu ishuri ahantu. Mbega wabona umuvyeyi ariko aronsa umwana wiwe afise ibigwanisho vy'intambara kuri we, wo mwibaza kwiki? Ibaze kutegereza gukora akazi ku moteri kandi kutegereza kwambara ibigwanisho. Igituma hamvuga ibigwanisho byo mu buryo bw'impwemu, uratahugendura bitahura buhoro buhoro. Wo kwibaza namba umukristo ategerezwa kumva ko afise ibigwanisho. Mbega dutegerezwa kumva ubwacu ko turi mu ntambara? Inyishu ni ego. Ukwizera kwacu guhura n'ibigeragezo vyinshi. Ibintu vyinshi bigerageza kwica ukwizera kwacu dufise muri Kristo Yesu. Ivyumviro bimwe bimwe vy'isi bigwanya ivya Kristo. Kimwe muri ivyo ni ivyumviro vya Darwin bijanye n'ingene isi itera imbere. Ndakunda cyane kuvuga kuri izo nyigisho za Darwin, kandi nigisha ko ari inyigisho z'ibinyoma. Mu vyo nandika ndatanga ibiharuro nyezina kugira nshigikire iremwa no kwizera Imana. Hari ivyipfuzo vy'umubiri, ubusambanyi, imibonano mpuzabitsina itemewe, kuryamana kw'abahuje igitsina, n'ubundi buryo bwinshi bwo kubaho bakora ivyaha, bacumura ku Mana, bagwanya kwizera kw'Imana. Abatizera baba bariko baradutera ubwoba nk'abizera Imana. Hariho inzira nyinshi isigwanya ukwizera kwacu dufise muri Yesu Kristo, hamwe n'ubuzima bwacu bwubaha Imana. Aha twovuga ibimenyesha makuru, amateleviziyo, umuziki, yama YouTube abantu bigo bararaba, hamwe n'ama TikTok. Ivyo vyose vyuzuyemwo ibigwanya ukwizera kwacu dufise muri Kristo Yesu. Ibindi bigwanya ukwizera Imana kwacu n'ibigeragezo by'ubutunzi, amafaranga, hamwe no gukina akamari. Imibereho, imigenzo yo kugomba kugira ibintu by'agaciro kanini, amazu, ingendo n'imyambaro. Kandi urabizi niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko atawoshobora gukorera abami babiri, kuko ivyo vyose bigwanya ukwizera dufise muri Kristo Yesu. Uwo munsi
hari ibintu bitandukanye hamwe n'amaganya bitwugarije. Iby'ubuhinga bwa none ni kimwe mu mvo ziruhishije abantu. Hamwe n'ivyo byose bitugeramiye, dutegerezwa gushobora kwizigira Imana. Dutegerezwa guhagarara neza kandi tukagira amahoro n'ukwizera biva muri Kristo Yesu. Waba ubizi cyangwa utabizi, nta nkeka kuri mu rugamba. Hari intambara yo mu buryo bw'impwemu igisibije aho iruhande yawe, kandi hakenewe kumenya ko uzoja mu ijuru kubana n'Imana canke uzorungikwa muri Gehinomu kuja kubabarizwayo. Satani n'isi ntibarajwe ishinga no kumenya ko wakijijwe. Satani agomba kugutwara mu mahonero. Imana iragomba kugucungura ibicishije mu mwana wayo Yesu Kristo. Mu gitabo cya mbere Petero yanditse igice ca 5 umurongo wa 8 na 9 havuga ko Satani agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwarotsa, kandi duhamagarirwa kumugwanya dufite ukwizera gushikamye. Ibyo kugira tubishobore, dutegerezwa gutegurwa, dutegerezwa kwambara ibigwanisho byose vy'Imana. Iyo nyigisho iri mu ikete ryandikiwe Abanyefeso igice ca 6 kuva ku murongo wa 10. Intumwa Pawulo avuga ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambara ibigwanisho byose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani. Mbega wabonye ko ijambo guhagarara udatsinzwe ryagarutse aha? Pawulo yabanajije avuga ati, kuko abo tunigana atarabijyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza nimwe mu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ivyo mwakira ibigwanisho byose vy'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose muhagarare mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye ibirato ariko kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro, kandi hamwe n'ivyo byose mwakira inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyampi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje gose, musengera abera bose. Ivyo rero uvyamize ku mutima igihe cyose uvyutse, ukambara kugira uje mu bikorwa. Mu gihe ukora ibi, iyumvire neza ingene uzokwishushanya mu buryo bw'impwemu. Uzokwambara iki? Uwo munsi uwuyumvira gute? Mbega imbono yawe izoba iyihe? Uzokwitwara gute? Inyishu kuri iki kibazo nk'umukristo nuko wo kwambara ibigwanisho byose vy'Imana, kubera n'urugamba rwo mu buryo bw'impwemu winjiyemwo, ugwana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umuzimagiza. Pawulo avuga ko abo bakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umuzimagiza bagerageza kutugwanya no kutwica, kandi ko dutegerezwa kubagwanya no guhagarara dushikamye, tudakoresheje ubwenge bwacu, inguvu cyangwa ubukerebutsi, ariko dukoresheje ubushobozi bw'Imana. Nivyo dukoresha ukwiyumvira kwacu, ariko turongorwa na mpwemu yera w'Imana, kandi nico gituma dusenga cyane tukaganira n'Imana kugira tuyisabe ubushobozi bwo guhagarara tudatsinzwe mu mageragezwa, ubwenge n'amajambo yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Turategwa intege zo kwikunkumura isi. Ivyo biri mu ikete ryandikiwe Abanyefeso igice ca 4. Dutegerezwa kwiyambura ivy'isi maze tukambara Kristo gusa. Namba byaza kuvyo utegerezwa guheba, reka ndabikwibutse ndabikubwire kutiza kuvyiyambura ukabiba gose. Ivyo navyo ni ibi: imibonano mpuzabitsina itemewe, akaboregwe, ibiyovyabwenge, no kuvuga ibiyovyabwenge byo mwibarabara canke ibiyovyabwenge byo kwidagadura, gukunda amahera, gukina kamari, kugunga Imana mu kwishikana amashikamwe atacamaze. Utegerezwa gufata ingingo yo kutazosubira muri ivyo bintu. Utegerezwa kwiyambura ubusambanyi, kutagira umuzi wo gukunda amahera, ubushurashuzi, kandi utegerezwa guhitamwo gutakaza abagenzi aho kuguma muri ivyo. Uri mu rugamba kandi ntiwemere kuneshwa. Utegerezwa guhagararira ubugombe bw'Imana. Utegerezwa kwambara ibigwanisho byose vy'Imana igomba
ko wambara. Ikete ryandikiwe abigalatiya igice ca 5 havuga ivyamwa vya mpwemu yera: urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza hamwe no kwirinda. Nk'umukristo utegerezwa kwambara ivyo vyamwa kandi ukambara ibigwanisho vyose vy'Imana kugira ugwane n'ibigeragezo n'ububi bwose. Hari umugani uvuga ngo ubibitiro ukimbura ingonera. Ico umuntu abivye nico yimbura. Inyifato ubiba niyo wimbura. Nk'umukristo ukwiye kuba ivy'Imana mpwemu yera, ibintu bizokuzanira umunezero, umuhezagiro n'amahoro. Namba wabivye kugira unezereze umubiri, ubushakanye n'ivyifuzo bibi, uzokwimbura urupfu. Imana yarungitse umwana wayo Yesu Kristo kuza kugucungura. Yatanze ikiguzi ku vyaha vyawe, ariko kirakeneye gukingirwa. Nuko rero senga ubudasiba kandi wambare ibigwanisho vyose vy'Imana. Ambara ukuri, agakiza n'inkota y'ijambo ry'Imana. Gendera muri Kristo, akira gukingirwa na mpwemu yera. Ntukamare umunsi utavyumviriyeko. Ariko nk'umusoda wa Yesu Kristo agwana na Satani n'ivyaha vyose vyo mw'isi, kukanya uvyumvireko. Imana ikurinde kandi iguha ibigwanisho vyose vyo kwizera, nk'uko biri mu gice ca 6 c'ikete ryandikiwe Abanyefeso. Hagararira ukwizera kwawe muri vyose, kandi Yesu azogushoboza. Yesu aguhezagire, twizere ko ugiye kubikora kandi bizogirira ikimazi. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, izina ryawe niryubahwe kandi rishigwe hejuru. Turagushimiye ko utatureka ngo tube bagoyigoyi, ariko ukatwambika ibigwanisho vyose vyawe Mana, kugira tugwane kandi tuneshe. Ibigwanisho abo bose bakwizeye kandi bariko batega amatwi kino kiganiro, kugira ngo ntibabe abaneshwa ariko babe abanesha. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi garukiye ngaha. Ufite ikibazo cyo kunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora kudusanga naho dukorera, nimero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard, inimero 27. Yesu rero abandanye ahugirira neza naho butaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook Burundi. Nimero ya Whatsapp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.